Ejo kuwa mbere ingabo za Ethiopia n'abafatanyabikorwa bazo bafashe imwe mu mijyi minini yo mu majyaruguru ya Tigray bayikuye mu maboko y'ingabo zo muri aka karere ahantu bandwaniye kuva muri 2020. Ejo i Freetown, umurwa mukuru wa Sierra Leone, leta yayoboye umuhango wo gushyingura abantu 27 biciwe mu myigaragambyo yabaye mu kwezi kwa munani mu gihugu hose. Imiryango yabo ishinja polisi kugira uruhare mu mfu zabo. Imyuzure muri Nigeria imaze guhitana abagera kuri 603 muri uyu mwaka. Abarenga miliyoni bo bavanywe mu byabo hafi ya leta zose zigize igihugu. Muri Somalia, umwana umwe mu gihe kingana nk'umunota umwe ajyanwa kwa muganga kubera ikibazo cy'imirire mibi. Ibi byatangajwe na UNICEF uyu munsi wa kabiri, mu gihe iki gihugu gihanganye n'amapfa akomeje guhitana abatari bake. Muri Afurika y'Epfo, ikigo cya leta gishinzwe ibikoresho Transnet cyatangaje ko cyagiranye amasezerano y'imyaka 3 n'urugaga rw'abakozi mu bijyanye n'imishahara. Ibi bisoje imyigaragambyo imaze ibyumweru 2 yateje igihombo kingana na miliyoni y'amadolari.